wari uzi ko umuntu ashoboye kubaho ibihe There may be seasons. muri ivyo bihe In that season, Imana ikamumureka kugira ngo amenye abantu gusa muri ivyo bihe. despite in order to know people who are Umuntu akavuga man a person says kumengo hamwe biruguruka sometimes it is ahandi open, kandi bikuga. another time it is closed. God told me ari igihe umuntu ndamusora muri situation sometimes I bring somebody out of the situation, ariko akaba ataratahura igituma namwemereye kuba mu bihe, unknowingly the reason why I caused it to kuko be ibihe Imana yakomereye gucamo for this season the Lord has sent you byari ibihe to byo pass through. kukwigisha abantu. It was a time to teach you people. Badanye canke ndabireke gato. Can I continue? Go deeper. Shira ibiganza hejuru uvuge ngo praniga la hasma. Raise your hands, you say so. Because I see now. Giye gato inyuma gato. I'm going backwards. Ulikuwa mama mwema kwa watu wote. Sana. Ulikuwa hujui kuchagua wabaya, hujui kuchagua wazuri. Ni waruzi kutora babi kutora nabeza. Ulikuwa unafungulia roho. Warungurura umutima. Mpaka unafungulia roho hatari. Kugeza ugugururira umutima dawe. Mungu alikuwa alikupatia ahadi. Yari yaguha isezerano. Panapita miaka. Haciye imyaka. Kwamba atakupanga utajiri na atakufungulia milango mikubwa. Kweli papa. Hicho kipindi Mungu alipitia mtu ambaye ni nabii mama. Imana yaciye ku muntu w'umuvugishwa w'umumama. Prophesy, yes, papa. Come on. Hey, the prophet is in the house. The ego. Yes, papa. I decree and I declare. Prophesy. Prophesy. Imani kombisubiza masezerano yose wiba. Prophesy. Yes, papa. Niendelee. Bandanya papa. Ngwino papa. Huyo mama alikuwa ni mweusi. Yari irabura. Alikuwa sio mwembamba. Ntabwo yari yose. Na alikuwa sio mnene sana. Kandi ntabwo yari. Mungu akampitia katabiri nitakuinuaga, nitakupatiaga pesa. Katika ahadi ulikuwaga uliahidi Mungu kwamba atapokutajirisha utasaidia watoto wa masikini. Ndio baba, kweli kabisa. Professor. Hey. Guido. Son of major, son of major. Oh yeah. Kama skoba hadushke di hakuna ku. Professor. Kwamba utasaidia watoto maskini. Ndio papa. Wewe njoo ulimwambia Mungu. Ndio. Nyuma ya ahadi zako. Mungu akatuma mtu akakutabiria. Come on papa, come on. Iyo mvuze promise. Let's speak about a promise. Sikintu bisaba kurinda kuvuga. It's not necessary to speak Ushobora about it. kukivugira mu mutima. You may speak it within your Kuko heart. kuri we For you. aruko Imana ari mazimisi. Somehow God Ico gihe in that moment imuhuza n'abana bafise ingorane. He connected with the people with problem. Akavuga ngo and then you say hakufata ijana before holding a word canke majana abiri or 200 umwana mwibarabara provide a little cheap nacuba umufashije acasezeranira Imana indani. You promise to God ukama ubutunzi if you give me one uzoshigikira abana b'imfubyi. Oferina papa nukuri. Oferina, yes. Na urero Imana ikiramureka. Now God lets you. Haraza umuvugisha. They came a prophet. Ramuha prophecy. She gave you prophecy. Ico gihe in that moment biba ngukumengo arakantu kameze nk'akuguru. just that there is something that was open wide. Ariko yarafise defo. But you've gotten some error. Alikuwa hajui kuchuja, ni yarazi abana bariya bose. She could not know how people they were. Kuko afite umutima mwiza kuri bose. For you have pure heart to all people. Imana ikimusubiza gato hasi. Now God set you back down. Aho rero yamusubije down. Where he set you back down. Yarashitse apana vya kawaida. Indeed, kweli papa. Now, urero Imana irambi rero niyo prophecy. Now God tells me this is the prophecy. Haja nariko ndavuga amajambo yo kumenya. I've been speaking ubure. Imana iragusubije muri situation. Hallelujah! Yeah! I see in the spirit. Ndabona mungemo. I see a person. Ndabona umuntu kanaka. And that person I see. Umuntu ndiko ndabona. Ni nkuko yari umuntu avuga Imana. Just like I was a person who speaks for God. Hamwe umuha n'umutima mwisi. Ahandi atabura kuguhindura nk'ukumengo kama umpi hakuna cha utafanikisha. And then I try to see in the realm of the spirit. Ndikongerageza kubona mwisi imwe. God show me. Imana iranyeretse. Bananchanga ndire gato. Continue papa. Rasiki tuma ndiko ndavugishwa ntamuraba kugira ngo menye ko ndiko ndavuga ivyo nziko
biterekeye no kuburabana nawe mu maso. Now God by his mercy Imana kubw'imbabazi zayo iramureka. he let you. But that time Ariko muri icyo gihe aracika intege ku byitwa abakozi b'Imana. you were discouraged about the servants of God. ni ukuri That's true, she says. Harakeze n'igihe It was the point ugira n'ubwoba iyo bakubwiye ngo vy'umukozi w'Imana. you are terrified about hearing about the servant of God. Kuko For vyabaye nka shoke muri it wowe. was just like a shot in your heart. Now God Very Imana. abanza kurestora And he restored ubuzima bwawe bwa confiance your life of confidence mu bakozi b'Imana. over the servant of God. Kuko umunsi umwe For one day, uje ngaha when you came in the ubwa house, kabiri second ubwa time, gatatu for the third time, wari umeze nk'uwiweza. it was just like we were contemplating. Hageze bwa kangahe It was for the second wenyine moment. urafukama Yourself you knelt down. ubwira Imana uri wenyine. You spoke to God, you alone. Si byiza kwihuta guca urubanza. Imana iracafise abakozi bayo. God still every servant is now Yeah. worthy to judge. Now Uri- God Urera Imana. bandanya canke ngarukirize ngaha. bandanya papa ngwino Ivyo ndiko ndavuga nivyo canke ni ukuri What I'm speaking kuzuye is see the truth. ivyo ndiko ndavuga birakwerekeye canke To everything I speak means something to you. ivyo ndiko ndavuga bifise isano na wewe. Does it have a similarity with you? cyane pa Okay. Yes, she says. Murabona umwanya ndiko ndateba ngaha. As I'm delaying now, Amaso yanje ariko aranyereka ibintu vyose vyerekeye abantu bari ngaha. my eyes Amen. can see all the Prophesy. concerns. God Imana, amaze kurestora after restoring ubwo buzima bwo kwemera ko Imana ifise abakozi. the life of accept and the Lord still have a servants, Imana itangura kurestora re the Lord started restoring ubuzima. your life. Now I see in the realm of the spirit Rero ndabona mu isi imwe and I visit some people kandi ko ndagendera abantu kanaka, and I see ndabona urudome A. I see papa iyo ndafise umwana yitwa Adolphine rindira gato ndabona C I see C. ndacariko ndakora I'm still working. ndabona N I see N. baranyeretse B They present to me B letter. badancangarukirize nga Bandanya. but God is good. Ariko Imana nziza. Imana Amen. imbwiye ngo saison ibisanya n'iyi God tells me so. Hallelujah. Urinjiye muri saison. Amen. aho igiye gushitsa ivyo yagusezeraniye kijya gihe Hallelujah. kuko hagati y'isezerano Between the ngwino papa hagati y'isezerano n'igihugu c'isezerano hari igihe habaho umugaragwa. between the Urakoze. promised land and the nagomba nangariza umuntu wese afise isezerano covenant. yuko wajeje kurengana ubugaragwa bukwinjiza muri rya sezerano Amen. Amen. aya maboko yawe azokora ku butunzi bukomoka ku Mana. Your hands shall touch the riches Imana that comes from iraguciriza the Lord. irababona. The Lord makes a way Amen. In for the you name to of Amen. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.